urukundo rugira ibanga kandi urukundo ni guhishira. Mu gihugu cy'u Burundi hari amakupure y'ivyamamare bigiye bikomakomeye hirya nino, yavugishije benshi, yakunzwe na benshi, atangaza benshi. Ayo makupure akaba yarabiciye biracika ngaha ku binyamakuru bigiye bitandukanye hirya nino mu gihugu cy'u Burundi, akaba yaravuzweho cane bikomeye cane. Nuko tugiye kubakorera urutonde rw'amakupure 10 y'ivyamamare ngaha mu gihugu cy'u Burundi yabiciye biracika, agenda avugwaho vyinshi cane bigiye bitandukanye. Mu gukora runo rutonde twaba twashingiye ku kungene bagiye barakundwa cane n'ivyagiye bibavugwaho, tunarabiwe no ku mbuga zabo bakoresha, abasanzwe bakurikirana uburyo bagenda bavugaho kuri couple yabo y'ivyo vyamamare. Tugiye kuvuga 10 urutonde rwabo rw'amakupure y'ivyamamare yagiye arabica ngaha biracika mu gihugu cy'u Burundi. Rero twaba tugiye kwisunga kuba basanzwe bakurikirana ku mbuga zabo n'ivyagiye biravugwa hirya nino, kuba bakurikirana bakunda cane. Kariyo tugiye kwisunga mu gukora runo rutonde rw'amakupure 10 akunzwe cane ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ndagwa ikaze muri X-Dash. Kora subscribe kugira ngo uzoze urakomeza kubana natwe mu biganiro nk'ibi uko tuzoza turabibashikiriza. Ikaze mu kiganiro. Couple iza ku mwanya w'icumi ni ya Landry. Landry ni umwe mu baririmbyi basanzwe baririmba indirimbo zihayagiza Imana arizo twita gospel. Landry couple wiwe hamwe n'umukunzi wiwe Kerimonia ikaba nayo ari couple iza ku mwanya w'icumi, yavugishije abantu benshi cyane, aho bagiye kurushinga bagira ubukwe itariki 22 z'ukwezi k'umunani mu mwaka w'2020. Landry na Kerimonia bakaba bagiye baravugwaho vyinshi cyane muri couple yabo, aho basanzwe basengera mu ishengero y'ino rya GGC Bujumbura. Akaba ari naho asanzwe akoreraho imiziki yiwe asohora ya gospel yo gutazira Imana. Akaba rero iyi couple ya Landry na Kerimonia iza ku mwanya w'icumi muri couple yavugishije abantu benshi cyane bagiye batandukanye, kandi yanakunzwe cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi hirya nino, n'ubu ikindi ivugwaho na benshi. Couple iza ku mwanya w'icenda ni ya Saido Berahino, akaba asanzwe ari umukinyi w'umupira, yahoze akinira equipe serukiragihugu intamba mu rugamba, akaba asanzwe akinira mu mugwi wa Birmania Stoke City. Akaba nawe runo mwanya afise umukunzi wiwe bari muri couple yitwa Stefania Cristoforu. Iyi couple rero Saido Berahino akaba yaragiye avugwa ku makouple menshi atandukanye, akaba yaragiye avugwaho igihe kirekire cyane cose, amaze kuja gukinira mu mahanga y'amakouple menshi, kandi akaba azwi ko afise abana batatu yavyaye ku bagore batandukanye. Rero akaba yaragiye gutangaza umunsi aza kugaragaza yuko bakundanye urukundo rw'akaramata hamwe na Stefania Cristoforu. Stefania Cristoforu akaba ari directeur manager canke usanzwe ayoboye restaurant yitwa Nuvola Bar Restaurant mu gihugu ca Birmania aho basanzwe babaye. Akaba ari naho nyene muri iyo Nuvola Bar asanzwe ayoboye uwo mukunzi wiwe Stefania Cristoforu ariho yagiye kumugaragariza, amwereka abantu ko bari mu rukundo rw'akaramata. Eri couple ya Saido Berahino hamwe na Stefania Cristoforu nayo ikaba yagira avugaho vyinshi cyane, ubona ko azwi Saido Berahino mu makouple y'abakobwa benshi bagiye basohokana, aho anazwi yuko afise n'abana batatu yavyaye ku bakobwa bagiye batandukanye. Rero iyi couple yawe na Stefania Cristoforu yagiye itangaza benshi kubw'uko ari we mukobwa wenyene yashoboye kugaragaza mu ruhame rw'abantu benshi cyane yuko ari we mukobwa akunda cyane kandi yemeza bari mu rukundo akaramata nawe. Ikaba ari couple yavuze ko byinshi cyane, akaba ari couple yavugishije benshi cyane, bigenda biracikana ngaha mu gihugu cy'u Burundi kubw'uyo mukinyi w'umupira Saido Berahino. Nayo couple yabo ikaba yaravugishije benshi, ikanagaragara no ku rubuga rwabo ko yagiye iravugwa kenshi, yagiye araposta mu binyamakuru bigiye bitandukanye igihe agaragaza Stefania Cristoforu yuko ari umukunzi wiwe basohokana, nyuma yaho agaragariye mu rukundo n'abakobwa bashika kuri batatu kandi afise n'abana batatu. Yibarutse kuri abakobwa bagiye batandukanye, akaba yavugwa ko abakobwa benshi baba basanzwe asohokana. Rero Saido Berahino nawe n'umwe mu bantu couple yiwe na Stefania Cristoforu bagiye baravugisha abatari bake ngaha mu gihugu cy'u Burundi.
couple iza ku mwanya w'umunani akaba ari couple ya Masezerano. Masezerano twaba tumuzi mu ndirimbo zihagize Imana arizo twita gospel. Masezerano amazina yiwe yose akaba yitwa Jean Claude Masezerano, akaba nawe couple yiwiwe n'umukunzi wiwe ari nawe mufasha wiwe bahavuye barabana yitwa Fofo, akaba yitwa nawe Fofo Masezerano. Iyi couple rero nawe ni couple yavugishije benshi kandi ni couple yabice biracika kuvuga ngurukana bumenyi hirya nino zigenda ziravugwa uko Masezerano asanzwe azwi mu ndirimbo zihagize Imana zo gutazira Imana gospel hirya nino. Rero iyi couple yabo ya Masezerano na Fofo ubu unye aho tuvugira ubu Masezerano akaba aheruka kuba yaratiwe, ubu tuvugana akaba nawe yarabaye umwungere ariwe twita umupasiteri, ubu akaba yitwa Pasiteri Masezerano Jean Claude. Ivyo rero birumvikana ko n'umufasha wiwe acaba amapasiteri Fofo Masezerano. Ubu rero bose akaba abakozi b'Imana. Couple yabo ikaba ikunzwe kugaragara cyane ku mbuga ngurukana bumenyi no ku mbuga z'abakoresha, ikunze kubica bigacirikana hirya nino, ikavugwaho vyinshi kandi ikundwa na benshi kuko ari y'abantu basanzwe bakunzwe mu ndirimbo zo guhagiza Imana zitazira Imana. Rero couple ya Masezerano na Fofo ikaba nayo yarakunzwe na benshi, yaravugishije benshi ngamwe gusha Burundi, ikaba arico gituma itumiza ku mwanya w'umunani kuri couple yabice biracika ngamwe gusha Burundi kandi ikunzwe cyane mu gihugu c'u Burundi. Hano bakaba bari barutse umwana umwe w'umukobwa, bakaba barashoboye gushinga urubugo rwabo itariki 7 z'ukwezi kw'icenda mu mwaka wa 2019. Urumva yuko aciye imyaka 2 barushinze. Couple yabo ikaba ari couple ikunzwe cyane kandi ikunzwe kuvugwaho na benshi y'uburyo babanyemo neza kandi y'uburyo babanye bishimanye. Ikaba ari couple ikunze kuba iyakarorero kuri benshi nkuko tukunze kubibona ku mbuga hirya nino zabo bagenda babishura ku mashusho bagenda bagaragaza ku mbuga zabo ko abantu benshi bishimiye couple yabo n'uburyo babanyemo, bikunze kubabera icitegererezo ca benshi, bakishimira uburyo babanyemo bari bishimanye bose hamwe mu rukundo. Rero bakaba nabo ari couple ikunzwe cyane nka mu gihugu c'u Burundi. Couple iza ku mwanya w'indwi muri couple ikunzwe cyane mu gihugu c'u Burundi ni couple ya Nish. Nish ni umuririmbyi usanzwe tuzi mu ndirimbo nyinshi zakunzwe mu gihugu c'u Burundi. Nish akaba couple yiwiwe hamwe n'umukunzi wiwe Ismail Mategeko, ikaba yagiye iravugisha benshi kandi ikaba yaragiye itangaza benshi kuko Ismail Mategeko twari dusanzwe tumuzi nka manager wiwe canke uhagarikiye ibikorwa vyiwe vy'umuziki vya Nish. Niho yatanguye aza agaragara nk'umu manager wiwe nk'umuserukizi ibikorwa vyiwe mu muziki ndundi, mugabo abantu biza kubatangaza nyuma yaho bamaze kwibaruka umwana w'umukobwa wabo. Akaba ari abantu benshi baciye baza kutangara bagwa mu gahundwe bagira ngo ni manager wiwe Ismail Mategeko, baza gusanga kumbe ari umukunzi wiwe basanzwe bishimanye, basanzwe bavyumva kumwe, baza gutangara babonye bibaruse umwana wabo w'umukobwa wa mbere. Rero ikaba ico gihe yaravugishije benshi cyane, abantu benshi hirya nino bagenda babivuga mu micungara igitandukanye, aho kandi Nish yarasanzwe azwi yuko afise umwana w'umukobwa yibarutse, asanzwe afise kandi akuze mugabo akiri umuyabaga. Rero iyi couple yabo nayo ikaba yaracikanye hirya nino mu mbuga zigiye zitandukanye, ikaba yagiye avugisha benshi cyane, aho Nish asanzwe azwi ku ndirimbo nyinshi zagiye zirakundwa cyane kandi mu karere ka Afrika hirya nino mu bihugu bigiye bitandukanye kubw'indirimbo ziwe acuraranga neza. Kandi Nish akaba ariwe mukobwa ngaha muri bidufise ashobora kuvuza ivyuma byose by'umuziki, bavuga nka piano, gitari, ivyo nk'ibyo vyuma biba bigize umuziki. Wewe akaba basha kubivuza kandi ari umwana w'umukobwa, ari igitsina gore, akariho benshi bigende batangariza kandi akariho bamvu bakunda ibikorwa vyiwe by'umuziki byuko afise ingabirano itangaje kandi agenda atangaza atari bake. Rero ino couple yabo we na Ismail Mategeko ikaba yashoboye gutangaza benshi cyane bw'ukuntu yaje agaragara nka manager wiwe nk'uhagarika ibikorwa vyiwe by'umuziki, ariko nyuma yaho baza kugwa mu gahundwe barumigwa babonze kubona kumbe bari bakundana basanzwe basohokana. Rero nayo akaba ari couple iza ku mwanya w'indwi kubw'uko kuntu yagira acikana hirya nino, tunguye abantu bari barakundanye barasohokana mwibanga. Twebwe tuzi ishusho yuko yibiwe nawe na Nish ari yuko ahagarika ibikorwa vyiwe vy'umuziki, kumbe yari uwo basanzwe bavyumva kumwe basohokana. Rero Nish na Ismail Mategeko couple yiwabo ikaba iza ku mwanya w'indwi muri couple ikunzwe cyane ngamwe y'u Burundi kandi yagira avuga ko vyinshi bigiye bitandukanye hirya ku mbuga zitandukanye mu Burundi.
couple iza ku mwanya wa gatandatu muri couple zikunzwe cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi ni couple y'umuririmbyi usanzwe tuzi aririmba indirimbo zo guhayagiza Imana gospel yitwa Dudu jamwe mu mazina we yose y'ikirundi kwa yitwa Dudu ntiyukuri. Dudu n'umuririmbyi w'indirimbo zihayagiza Imana gospel kamumenye cyane mu album agiye atandukanye mu ndirimbo zihayagiza Imana kandi zagiye zirakundwa cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Dudu rero hamwe n'umufasha wiwe yitwa Melissa ariwe mukunzi wiwe bakundanye akaba nawe ari couple ikunzwe cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi, ikunzwe gukurikiranwa cyane ku mbuga zabo kandi ikunzwe kurabwa kenshi iyo igize ishusho runaka irekura ku rubuga rwa Dudu ni ukuri. Rero naka ari couple ikunzwe gukurikiranwa cyane, ikaba ari couple ikunzwe kurabwa cyane ku rubuga kandi ikaba ari couple ikunze nayo gucirikanira hirya nini isirikira ku rubuga kurukana bumenyi, aho ubu Dudu asigaye aba mu gihugu ca Kenya n'umufasha wiwe hamwe n'umukunzi wiwe Melissa. Dudu na Melissa nawe ni couple ikunzwe gukurikiranwa cyane kandi irabwa na benshi kandi ari akarore kuri benshi. Dudu hamwe na Melissa bakaba bararushinze, hari umugore n'umugabo, bakaba bamaze kwibaruka abana babiri b'abahungu gusa akaba ari bo bana babo ubu bari kumwe, ubu bakaba babaye mu gihugu ca Kenya. Rero nabo rero ni couple ikunze kuvugisha abatari bahinga mu gihugu c'u Burundi, ni couple ikunze gucirikana hirya nino mu gihugu c'u Burundi, ikurikirwa na benshi aho bigaragara kuba basanzwe bakurikira ku rubuga rwabo gukana bumenyi bose bombi ko abantu bakunzwe cyane. Akaba ariyo mpamvu rero batuma baza kuri uno mwanya wa gatandatu muri couple zikunzwe cyane na benshi kandi zivugwaho byinshi mu gukurikiranwa na benshi ngaha mu gihugu c'u Burundi. Couple iza ku mwanya wa gatanu ni couple ya Natasha Ngendabanka, nawe akaba ari umuririmbyi tuzi cyane hirya nino mu ndirimbo nyinshi zigiye zitandukanye zagiye zirakundwa. Natasha akaba asanzwe afise umukunzi wiwe Alfred w'umuzungu twamenye kuva kera cyane aho bafitaniye n'umwana wabo umwe w'umuhungu. Iyi couple rero ya Alfred na Natasha Ngendabanka ni couple yagira avugisha benshi, yagira atangaza benshi kandi yagira avuga ko byinshi bigiye bitandukanye hirya no mu gihugu c'u Burundi. Rero Alfred akaba asanzwe afise ihoteli imwe ikomeye ngaha mu gisagara ca Bujumbura iramaja hariya kwitanganyika yitwa Hotel du Club Direct Tanganyika, ikaba ari umushinga nahe wiwe uyu mukunzi wiwe Alfred. Rero iyi couple yabo yagira avugishwa benshi cyane, aho Natasha yarasanzwe tuzi ko afise umwana w'umukobwa yibarutse n'umwe mu ba regent b'umuziki ndundi yitwa Nziza Desire. Nziza Desire aho atarakiba ino yaraba mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko akaba yagiye asize yibarutse umwana w'umukobwa yitwa Leila, aho tuvuganira ubu akaba ari umukobwa akuze cyane akaba ari inkumi. Rero abantu benshi bagiye baravuga cyane kuri no couple ya Natasha kubw'uyu mwana bavyaranye n'uyu muri agent Ziza Desire twamenye ku ndirimbo nyinshi zigiye zitandukanye, kubona amuhevye yemera kubana n'uyu muzungu, nyuma yaho aza kurushinga nawe avurana mu barukana n'umwana w'umuhungu babana ubu w'umudimudimu kura kumwita tumenyereye mu mvugo y'umumeti. Rero couple yabo ikaba ari couple imwe yakunzwe cyane, yagira avuga ko byinshi bigiye bitandukanye hirya nino mu shingiro y'igihugu c'u Burundi, benshi bagiye bavuga ko bitandukanye hirya nino, akaba rero no ku mbuga zabo yagira agaragaza ko yagiye iravugwa hirya nino mu nyamakuru bigiye bitandukanye kubw'iyo mwana Leila wasigaye ari inkumi havyanye na Nziza Desire, tuza kuvuga nawe ari ku wundi mwanya uri imbere igihe makuru yiwiwe. Rero Natasha na Alfred no couple yabo ikaba iza ku mwanya wa gatanu, couple ikunzwe cyane gose kandi ivugwa ko byinshi cyane hirya nino na benshi ku mbuga zigiye zitandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari couple ikunzwe cyane. Couple iza ku mwanya wa kane ikaba ari couple ya Satbi hamwe na Nice muri couple zakunzwe cyane, couple yagira avuga ko byinshi cyane ngaha muziki ndundi bigiye bitandukanye hirya nino. Satbi twaba tumuzi ku izina rya Satbi Abubakar Kalum ari mazina yiwe y'ukuri, na Nice umukunzi wiwe, aho bani barutse mu mwaka uheze mu mwaka wa 2020 barutse umwana wabo wa mbere w'umuhungu. Satbi na Nice uburyo bagiye gushimanamwo, Nice we tumuzi mu wa Ingo live band yaho aririmbamwo karaoke, nyuma yaho niho twaje kumva ngo yinjiye mu mugwi usanzwe ari wa Satbi witwa Empire, usanzwe tuzi twese ko nawe ari wawinjiyemwo kandi twari dusanzwe tuzi ko ari umukunzi wiwe. Mu nyuma yaho twumva byagiye biraduga cyane birakomera, akishika mu mugwi wa Empire twumva nawe ko agiye ku muririmbyi umwe mu baririmbyi ba Empire Avenue label ya Satbi.
ya Boubacar Karumu dusanzwe tuzi. Ino couple rero ikaba yagira acirikana hirya nino mu gihugu c'u Burundi, yagira avugaho vyinshi, Mari kavugaho ko bahebanye bagize ugushwana, nyuma yaho kumva ngo nivyo tukuze kwita base vyo kugira ngo bagume bavugwa, bumve baracari kumwe bakarema ibintu vyo kudendekeranya benshi bayitonga nubu benshi yuko bavanye bavuye ikintu runaka, umwe bakavuga hamwe bakavuga ngo yamufatanye ngo ari kumucamwo, ahandi bakavuga ngo bapfuye ibintu runaka nyene vy'abakundana, ariko nyuma yaho tukagutsa gutangara twumirwa tubona ngo basubiranye. Rero ikaba ari bimwe vyatumye cyane igendera vugaho byinshi cyane, igendera vuga byashikana hirya nino hagiye hatandukanye. Safi na Nice rero ino couple yabo ikaba ari couple ikunzwe na benshi, akaba ari couple ikunzwe kuvugaho byinshi, akaba ari couple ikunzwe gukurikiranwa na benshi cyane, ubona ko hari n'abaririmbyi bo mu muziki ndundi dusanzwe tuzi kandi bakunzwe cyane ku bikorwa by'imiziki yabo igiye itandukanye hirya nino mu gihugu c'u Burundi, bagenda baravuga ko byinshi. Ikaba ari couple iza ku mwanya wa 4 muri couple zikunzwe cyane kandi zivuga ko byinshi cyane ngambwe gihugu c'u Burundi ya Nice na Safi. Couple iza ku mwanya wa gatatu muri couple ikunzwe cyane ni couple ya Nziza Desire akaba ari umwe mu baririmbyi ba kera cyane mu muziki ndundi tukunze kwita ba legends. Nziza Desire rero hamwe n'umukunzi wiwe Bijo bakaba ari couple nayo mu mwaka uheze 2020 ari naho bashoboye kurushinga bagira ubugeni, yaravugishije abantu benshi, yaragira umuriro hirya n'ino hagiye hatandukanye, yagiye ivuga ko byinshi bigiye bitandukanye, aho Nziza Desire yaje avuye mu gihugu ca Amerika nyuma y'imyaka 13 atagaragara nga mu gihugu c'u Burundi, akiza benshi mu nyamakuru bitandukanye hirya bashatangura kwibaza kuri wa mwana bibaruka hamwe na Natasha Leila, ubu yasigaye ari nkumi yasize avyaye, aho Natasha yavuye aza kurushinga na wa munyamahanga twababarira yitwa Alfred, ariwe bari kumwe mu bana rushinze bani barusundi mwana wabo umuhungu umwe. Benshi bakibaza yuko yo baje gutora uje mwana we Leila ko wumva aje va mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Agishika ngaha bakimubaza yagiye aravuga bishikunya makuru y'ibitandukanye byatumye benshi ino couple yabo nkagumwa avugaho cyane. Nziza Desire wewe akaba yavuze yuko amaze imyaka 13 kandi ikaba rimwe mu camutebeje kuza ino mu Burundi kurongora, ari uko uwo mukobwa we Leila yariko nawe amuronderera ubwene gihugu bwo mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi akaba yaramaze kuburonka. Rero akaba naje no kuganira n'uwo barukanye Natasha Ngendabanka ko yomuhereza umwana wiwe. Natasha Ngendabanka nawe akavuga ati umwana nta uri buronke, unashima umwana ubu baramwadopse n'uwo twarushinze Alfred, akaba ari umwe mu muryango wacu kandi akaba ari umwana umwe Alfred yanditse mu bana babiri yadopse mu rurimi rw'igifaransa tubivuga mu Burundi, ni yamwiyemeje kuzomufata umwana wiwe nawe azomuraba nk'uwo yibarutse ubwiwe ubwite. Rero ino couple ya Natasha nyuma y'iyo nkuru haza kuza iyindi nkuru nyuma yaho, niho yatanga kugaragaza umukunzi wiwe umunsi wa etat civile. Uyu mukunzi wiwe yitwa Arukundo Bijo rero akaba nawe nyuma hace yadukiza umuhungu bari nawe mu rukundo mbere yuko haza kuza Nziza Desire ngo barushinge, nawe aja kubitangaza makuru bigiye bitandukanye hirya no mu Burundi avuga yuko Bijo yari umukunzi wiwe ariko yamushiye inyuma, kumbe basohokana atazi yuko bafitanye imigambi ya Nziza Desire ari mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yuko biteze kuza kurwana nawe bakundana basohokana. Rero n'uyo muhungu hagiye acikana vyinshi, akaba yatumye nawe yatsa umuriro mu wundi, inkuru zabo zigenda zivangana n'urukururane rwa Natasha Ngendabanka na Nziza Desire kumwe n'abo Leila bavanye. Nuko rero ikupuri yaragira umuriro birakomera, aho uyu mufasha wa Nziza Desire ari kumwe mu rukundo nawe Arukundo Bijo akaba yasaza afise umwana umugabo atibarutse kuri uwo muhungu, yaje avuga ko nawe umukunzi wiwe yibaze ku wundi. Rero ikaba ari couple yagira acikana byinshi bigiye bitandukanye hirya nino, yagira avuga ko inkuru nyinshi zigiye ziyobeye hirya nino, akaba nawe yari imwe mu couple zakije umuriro cyane ngambwe gisagara ca Bujumbura, yagira avuga cyane hirya mu mihingo y'igisagara c'u Burundi. Rero ikaba ari couple iza ku mwanya wa gatatu muri couple zakunzwe cyane, kandi ikaba ari couple yavuzwe ko byinshi cyane ho bigiye bitangaje cyane ku binyamakuru bitandukanye hirya no ku mbuga zabo, aho Nziza Desire yaraje aje kurushinga na Bijo. Nuko rero couple ikaba iza ku mwanya wa gatatu muri couple zikunzwe cyane ngambwe c'u Burundi.
couple iza ku mwanya wa kabiri ni couple ya Alvin Smith n'umukunzi wiwe bari kumwe Nirna. Ino couple rero ni couple ishushe cyane gose, ni couple irikira bica bigacika muri no misi ngaha muri kino gisagara ca Bujumbura muri kino gihugu c'u Burundi mu karere k'imicungararo y'igihugu c'u Burundi hirya nino. Alvin Smith sanzwe tumuzi nk'umuririmbyi w'indirimbo ndundi, Nirna nawe n'umukunzi wiwe akaba yaje yamuka mu gihugu ca Canada. Alvin Smith rero akaba sanzwe tumuzi nk'umuhungu yasanzwe amuririmbyi nk'abandi bose, ariko akaba yaratuye muri zone ya Buterere. Akiri muri zone ya Buterere yabayeho mu buzima busanzwe nk'abandi baririmbyi bose dusanzwe tuzi ngaha hirya nino mu micungararo y'igihugu c'u Burundi bakora ibikorwa vyabo vy'umuziki ndundi. Ariko nyuma yaho tuza gutangara tubona havuye yimukira muri zone ya Kigobe. Agishikayo abantu benshi bavuga ati Alvin vyabaye gute, Alvin vyageze gute ko yateye indi ntambwe. Nyuma yaho tuza kugaragazwa, tuza no kumenya yuko burya bwose yari umukunzi wiwe asanzwe aba mu gihugu ca Canada ari we yitwa Nirna. Nyuma yaho ahavura araza ino mu gihugu c'u Burundi. Agishikino mu gihugu c'u Burundi couple yabo irabica biracika nka mu gihugu c'u Burundi. Bona ko Alvin Smith nawe ku ma social media yari yariganje hirya nino kandi yarigaragaje bishobose ko ashoboye kose, akaba ari umwe rero yarakunzwe cyane ku ma social media agetandukanye nka mu gihugu c'u Burundi. Rero kubwiyo couple ya Nirna agishika ngaha mu gihugu c'u Burundi aba nawe arahaturiye haraka bakora ibikorwa bigiye bitandukanye, aho yanasohoye n'indirimbo zibiri azisohorera wenyene zose. Alvin akaba yagiye avuga ko azisohorera umukunzi we Nirna bari kumwe, kandi akaba yishimanye nawe cyane, kandi akaba byatumye ngo atagenda abana abandi bakobwa bose, kuko Alvin Smith n'uwo twari tuzi asoka n'abakobwa benshi, aho agenda yitanga abakobwa ngo ni inka mu rurimi rw'igifaransa bita ngo la vache. Umukobwa wose abonye bamwita ngo ni inka yiwe abonye bagiye gusohokana. Ariko ngo kuva igihe ngo abone Nirna ngo abandi bose ntabo akibona, ubu ngo abona Nirna gusa ngo niwe bishimanye gusa, kandi Nirna ngo kuba yaje mu buzima bwiwe ngo yamubereye umugisha. Kandi koko niko byagenze, aho vuba cane aheruka gusinya amasezerano nk'umu brand ambassador, nk'umuserukizi wa projet y'ishirahamwe rikomeye cyane ngamwe y'u Burundi yitwa Global Peace Burundi. Ubu aho tuvugana Alvin Smith akaba ari we yatowe nk'umu brand ambassador wayo umwaka wose, aho tuvugana muri aheruka gusinya amasezerano yuko ari we brand ambassador wa Global Peace Burundi, n'ishirahamwe risanzwe rikomeye cyane ngamwe y'u Burundi. Rero ino couple ya Alvin Smith na Nirna ni couple iri gukomeza ibica bigacika hirya nino ngamwe y'u Burundi, kandi igendera avuga ko byinshi bigiye bitandukanye byo gusohokana nawe, aho benshi bavuga ngo Alvin bamukoye, Alvin ngo batumye ngo atera imbere, ngo kera yabaye mu buzima busanzwe. Ariko Alvin akabera ati mwe nayo murarondera biwanyu ntaco bitwaye, je Imana yaramezagiye impereza Nirna nayo murarondera biwanyu, je ngo naco bimwa ko mumvuga ko kose baba bashaka kumutyoza. Ariko Alvin Smith agaragaza yuko urukundo rwawe na Nirna agwishimanye kandi rutari rw'igihamana, ko rwari rwaratekanije ubuzima bwiwe ngo ku Mana. Rero kwa nawe couple yabo yakije umuriro bimwe bidasanzwe nka mu gihugu c'u Burundi, na n'ubu tuvugana ubu ikaba igenda iracikana hirya no ku mbuga zigiye zitandukanye, mu binyamakuru bigiye bitandukanye, agenda avuga ko byinshi cyane bitangaje bitandukanye hirya nino. Rero ikaba ari couple iza ku mwanya wa kabiri muri couple ikunzwe cyane nka mu gihugu c'u Burundi, ivugwa ko byinshi yakije umuriro nka mu gihugu c'u Burundi. Kurikiranije urukurikirane rwo ku mbuga zabo tujya kurikiranwa, bikaba bigaragaza yuko koko baza ku mwanya wa kabiri no couple ya Alvin Smith na Nirna. Couple iza ku mwanya wa mbere ni couple ya Big Fizzo hamwe n'umukunzi wiwe Kimanastain. Big Fizzo amazina yiwe kuri wese yitwa Desire Mugana canke Mugani Desire, hamwe n'umukunzi wiwe Kimanastain. Iyi ni couple ikunze kubica bigacika hirya nino, ata munsi numwe isiba kwama ifise inkuru z'urucikiranire hirya nino ziguma zivugwa ziteza uruhagarara ngaha mu gihugu c'u Burundi, mu binyamakuru bigiye bitandukanye no ku mbuga zigiye zitandukanye hirya nino. Rero Desire canke Big Fizzo numwe mu baririmbyi ba kera baba legends dufise ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho rero Big Fizzo azwi ko ari umwe mu baririmbyi ba kera baba legends, bafise abagore benshi bagiye barasohokana nawe, bafise n'abana benshi bagiye baribaruka ku bagore bagiye batandukanye hirya nino, atoshobora kugira n'igitigiri aharu. Akaba rero ari umwe mu baririmbyi ba kera cyane n'ubu bagiteru hagarara, bagifise urucikiranire hirya nino, baguma bavugwa batigera bazima. Rero Big Fizzo akaba ari umu legends azwi mu makouple menshi agiye atandukanye, aho yanagaragaye muri couple imwe n'umuzungukazi
Faransa barirukanye n'umwana umwe w'umukobwa. Nyuma yaho tukaba twarabonye byaracirikiraniye twamenya iyo vyarengeye, ariko nyuma yaho umukunzi wari kumwe Bukimana Stay akaba nawe azwi ko ari umwe mu bakobwa bari mu gihugu c'Ubutaliyano. Rero akizi no mu gihugu c'Uburundi babanje kwanza barasohokana biramenyekana, couple biravugwa cyane ku binyamakuru bigiye bitandukanye hirya nino mu gihugu c'Uburundi, iraca ibintu kabisa irasa umuriro ngaha. Nyuma yaho baja mu gihugu c'Ubutaliyano karuhuko kujya ubuzima muri vacances, aho baciye baza bibarutse umwana wabo w'umukobwa wa mbere bari mu gihugu c'Ubutaliyano, aho uwo mukobwa yamuka gusa n'umurundi Kimana Stay, gusa niyo yabaye igihe kirekire gushika aho yarafise umwene bw'igihugu bw'Ubutaliyano. Rero nyuma yaho aho bamazeyo amezi agera kuri 2 bavura barazi no bakizi no misi mike inkuru agacikirana hirya nino yuko bashwanye ngo amukashe Big Fizzo ari kumuvanga. Nyuma yaho bica biba nkaho ari base ahavura na sora n'indirimbo ubusa yuko ngo babagwiza n'ubusa ari abantu badashaka ko bakundana, barigenda babeshira ngo yamufatanye n'undi mukobwa. Aho hagaragara amashusho muri iyo ndirimbo ubusa yari umugore bakorana kazi muri Big Fizzo acandikira afata amafoto y'umuhungu yariko amutegurira isheneti, yariko yambika umukobwa iramuzana isheneti atandana amasheneti, kumbe yariko ayitegurira umuhunguzi wiwe Kimana Stay. Aho no muri iyo ndirimbo amashusho y'iyo ndirimbo yagaragayemo Kimana Stay nyene ubwiwe bwite, bigaragaza ko indirimbo yayisohorewe nyene ubwite kandi yari nkuru yabayeho y'ukuri yuko bageze mubeshira yuko amuvanga. Nuko rero ino nkuru y'ikouple ni nkuru toronka uhera mu kuvuga canka uhereza mu kuvuga ko yagira avugwa ko byinshi bigiye bitandukanye hirya nino. Nyuma yaho rero niho twaje tubona bakora ubukwe bwabo bwari ubukwe bagakura bwabicenga mu gihugu c'Uburundi cyane, buravugwa gose byinshi cyane bitandukanye, bwarakurikiranye na benshi ku binyamakuru bigiye bitandukanye hirya nino, na n'ubu bakibwikugura. Bwari ubukwe bw'akarorero, bwari ubukwe bw'igihangage mu muziki ndundi kandi ca kera. Rero gushikaho n'ubu couple yabise byinshi ivugwa ko couple yabigise byinshi igenerwa ko aho hagenda haragaragara amashusho hirya nino. Ikindi naco aho Kimana Stay ari nawe ahagarariye umugwi usanzwe wa Big Fizzo witwa Bantu Boy, urukiyemwe abaheririmbyi benshi bagiye batandukanye hirya nino. Manager wabo canke umuyobozi wabo canke umuserukizi wabo canke uhagarariye ibikorwa vyabo vy'uwo mugwi w'umushinga nawe we Big Fizzo akaba ari Kimana Stay, niwe manager wabo, aho bafise na studio ya Bantu Boy Record yabo ya Big Fizzo yange Desire Mugani. Rero no couple yabo ikaba yaba buri gihe cose bica bigacika hirya nino ku mbuga zitandukanye, haba n'amashusho bashize ku ma social media bakoresha yiwabo, ntihabura byinshi agenda avugwa. Apfa gusa kuba ari ifoto yasohotse igaragaza ibintu by'utugindegene canke ibintu bitangaje runaka yatuma abantu benshi bayivugaho buri gihe cose. Ikaba yari couple yama ifise inkuru z'ucirikirana hirya nino ku binyamakuru, ku bakunzi babo, ku mbuga zabo hirya nino, kandi naco gituma couple yabiza ku mwanya wa mbere ko buri gihe cose yama ifise inkuru iri ku mwanya igera ibura buri gihe cose. Akaba ari couple igaragara ko ari couple ya mbere mu gihugu c'Uburundi y'ivyamamare twababwiye 10 kuvuga yuko iza ku mwanya wa mbere. Bari couple yama ifise inkuru z'ucirikirane arangira, ari impamvu ari couple iza ku mwanya wa mbere muri couple y'ivyamamare mu gihugu c'Uburundi ikunzwe cyane kandi ivugwa ko byinshi yama yishimirwa na benshi. Reka ndagushimire cyane washoboye kubana natwe gushaka umusozo wa kino kiganiro, ukaba ushobora gukora subscribe kugira ngo uze ukomeze kubana natwebwe mu biganiro zo turashikiriza bya buri munsi ku munsi. Nuko rero kora subscribe kugira ngo uzubashe kubana natwebwe ko tugoza turabaha ikiganiro, ukore no ngaho gakengeri ufyonde ko kugira ngo ibiganiro twutirike buri munsi tuzogushikira 5 kuri 5. Nuko komeza ubane natwe in X dash urakoze.